Ati abakobwa ngo bagirane bifollowing baguma bikorera iki baguma bifollowing ariko tundu subscribers ukaraba ukumi urenganye gusa umupfubuzi wa GTG umuganga gakondo umuganga gakondo namuzanye ntago munsi Egozen TV umunezero wacu kuri twese umusatirizi uno musi nkaba nagarukanye kumbure mood idasanzwe amubona ko kuri screen za Egozen TV nabazaniye bamwe mu misore ntari bwabazanire kuri Egozen TV ariko kandi hari cyatumye ndabazana kuko aba basore ni bamwe bariko baravugwa cyane muri quartier bavuga kwibi canke biri anye mu bubafu canke mu buryo ndabona umwe bamwita Apotre Mubaya Apotre ndi Apotre Mubaya sana kaba kariko ariko kandi reka twakire M Davido Boy karibu cyane kuri Egozen TV bro Boy International M Davido Boy ndaramukije abafana bese mwese ba Egozen TV aho muherereye hose mu gihugu no kwisi sangi karibu cyane bro thanks son bro uranaberewe cyane imba atari mukorogo ariko vraiment ugaragara fresh Imana yandemye kuwa mbere mu bucyagu cyago mbuntu mbereze ko microphone gati Imana yandemye kuwa mbere mu bucyagu cyago so ndabakiriye rero cyane kuri Egozen TV hariya anye Apotre Mubaya sana umwe arenganye muri quartier abakobwa ngo bagirane bifollowing baguma bikorera iki baguma bifollowing ariko tundu subscribers ukaraba ukumi urenganye gusa umupfubuzi wa GTG umuganga gakondo umuganga gakondo namuzanye ntago munsi igituma ndabazanye kumbure hari urusakusaku n'uruntu kumbure ruriko ravugwa hirya no hino ko hari ikintu gikaze ikintu kiremereye kumbure mugiye kudushirira ahabona sishimye ko muza kukimbwira canke muza kukindirimbira kuko ntiharagera ko mugishira avalbo ariko kandi ngo muri ko murajugumiza abatari bake muri ico gikorwa mugira mushire ko mugaragara kandi ndi nyine kabajugumire nanje ubwanye ndateye ubwoba ntabwo ubibona ubwo urateye ubwoba hari anye na M Davido Boy nawe nyene kumbura abatera ubwoba igikorwa dufise ni international giteye ubwoba hajya ngira kiri mu teknolojia inarenze teknolojia abantu bumvise teknolojia no buhinga bwa none ni vitamine C bigaragara ko kumbure hariya anye ku bantu babakurikirana cyane abigeme ari bo benshi cyane kubera ko abigeme bakunda abahungu bafise Madrid kandi barebare kubera ko ubundi abahungu bagufi mupfumu nimba atarimo nimba atarimo Apotre nawe uremeza ko kumbura abahungu barebare gusa aribo bakunda uzinko iyo ndiko ndatambuka mwibaraba mba nkubita gute kubera uri muremure hajya baguma bifollowing cya gihungu n'uwocintinza nk'umunsi urenganye baguma bifollowing bakaguma n'abajaminga uku kwezi kumbure ufise nk'aba ex bangahe muri uku kwezi Salimani kana afise aba ex bangahe nawe ntabushobora guharu ndiko mvuga muri uku kwezi tugura turangize ku 9 abakobwa bose n'aba ex banje abakobwa bose n'aba ex biwanje ntiwabitahuye bintahuze gato nombe niwaba ufise sheri n'umu ex wiwanje niwaba ufise umujama w'umukobwa n'umu ex wiwanje ntavyo wumvise ubundi n'uwiwanje niwa M Davido Boy kumbure n'umu ex wa nawe ari imwoja nagiye kera cyane basizeho imyaka nkasi byibura nk'igihumbi wanje ko ari wo muri kazoza je nabarenze remwe iyo kazoza mwe muri imwe narayirenze ubundi M Davido Boy akundanye n'umu ex wawe mwe mwatangwe gukundana after kumbura akundana M Davido Boy uwo naramusigiye
David ivyo bintu nivyo kweri uja mu vyagusigiye ya ntashobora kunsigira je na hit mfise no kunaba ubundi hagati yamwe babiri nindi cyane afise igikundiro kubigeme cyane base abakobwa arenganye David Boy arenganye canke Apotre hariya anya arenganye avuga ate bana jya mu peti nawe umuntu afise igikundiro cyane basi wibanye n'ucyo vyibwiriza ndababonye ko muri babiri bibona ko ari impanga dore impanga badukunda twese babakunda mwese gusa amasandu ntiturakora control yeah kuja mu mwuga wo kuririmba mwambigiyemwo kubera ko mukundwa n'abakobwa canke iyo bari impano muri musanzwe mufise kwico twese kwa dusanzwe turirimba ariko twahujwe n'igikorwa bitwa technology yeah ku rwego rw'iwawe nka David Boy wari ufite indirimbo ziwawe kuvuga nsanzwe ndirimba n'uwasanzwe aririmba rero ibintu bigiye kuba imicyanwa ngaha mu muji Apotre nawe wari usanzwe ufite indirimbo nakubitira live nakubita live wakubita live ubu nje kuwagiye kubita live rero ubu turi kumwe kubita live kuri Ego Zen TV ibintu byose twabishize muri technology wumve Luko kumburi ikintu catumye uhuza na David Boy ukavuga ati iyi ndirimbo technology kumbure tugomba dushira habona shimye ko twayikorana na David Boy niki cyambere kumbure nka karite wowe warashimye kuri David icyambere turi impanga ubona tudasa abwo musa wewe urirabura nawe no wenzo ayo maso yawe nyakwaye oya tuje muri commentaire bamfashe kuraba ko musa baraza kuturabira basi mwakoranye kubera ko musa inzobe ni mu mutima wasanga dufise umutima uye usa okay ikindi kumbure bamukundiye David Boy kugira ngo mushobe gukorana iyo ndirimbo ya technology ni nk'icyaha no mu happiness ikindi nuko agendana n'aba ex ba ubanza gukunda hama nagakurikira kumbure mu aho mucaharuye twaharuje amaguru aho mucaharuye twaharuje amaguru ubundi ko numva abandi bavuga yuko ngo mwe ngo abakobwa ngo ntibabikoze ngo nta cyase mufise ngo ku bakobwa mugabo ukavuga yuko abakobwa bose kumbure abara ba ex kwa bawe kwanza wowe undavyona nkubitagute basi undavyona nkubitagute ubundi shaka kuvuga ko atamukobwa wotereta kumbura akagukatira je uyu bangonga Apotre Mubaya Baltazar wa GTG umupfu wa GTG David Boy na uremeza ko kumbura atamukobwa wotereta kumbure ngo kwankire ya je ni benshi bamaze kunyankira kubera ko ndasanze uyu ni yishima oya ndakora uyu ni yishima uyu ni yishima abanyangiye nasanze atari size yanje ariko size zanje zose zitazemera abo bakwankiye nabo kumbure si size ziwawe kuvuga nanje sinigeze ndabemerera barandondeye barambura nabo kumbure bagiye kubatereta kubaresha abasa ari kuntu usanga uri kuri pasa muremure uzibonye akine agatwiko mba ndiho ubundi ushaka kuvuga ko hari umukobwa nawe ushobora gutinya kuja gutera imistari ukabona ko akurenze nije nabateye ubwoba benshi benshi nije nabateye ubwoba benshi nibo bateye ubwoba kuvuga ibyihebe byo muri MI6 ivyo tuvugana byo muri MI6 igiko gwakumbure iyi ndirimbo mwakoze technology mbega izoja kuri platform yahe ugwahe rubuga cyane kumbure mufise team mugiye kora team kumbura aho muzo posting iyi ndirimbo hamwe oya indirimbo si ya team indirimbo ni iwacu ni featuring ya kuvuga twayikoreye hamwe nko turabavandimwe ariko mu minsi izanye hazosoka iyo umwe wumva ibikorwa vyo wumve n'ivyo wanje dukorane n'abandi izoja kuri YouTube yahe hagati ya Apotre kumbure hari anye na David Boy izoja kuri channel yiwanje kubera ko nije nayizanye mu bisanzwe hama uyu azana ibindi vyumviro vyinshi bicayisaba yuko tuyikorera hamwe indirimbo turayumvamwo technology iyo umvise technology aba ari ibintu vya technology mbega iyo ndirimbo nka content yayo azoba ari indirimbo yerekeye ibintu vya technology ni indirimbo ikura abantu mu macungu iyo kumviriza uryohewe cyangwa ufise ibindi bintu uri kurakora si za ndirimbo zikujana mu gahinda
Apotre ni indirimbo Apotre naho ushaka kutubwira ko muri izo technology zizoba ziri muri iyo ndirimbo ya technology mbega ni technology za gute technology kumbure zo gutereta nkuko muvuga yuko na twebwe ta mukobwa tuja gutereta kumbure ngo adukatire canka twankire izo technology kumbure mwashize muri izo ndirimbo azo ari technology kumbure z'ubwoko nyabaki ni technology y'ibintu byose twafashe tubishira muri technology nta kimwe tize dusigaza Muneza ushatse gukora ikintu cyose cyose uvuga technology ababiheze uba wahejeje technology ikintu cyose tugikore muri technology kugira look kumbure igomba gusa n'umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Rwanda ari we yitwa Chris Easy ibwo ntaco bikwicira kumbure kwizina rye wakubise copy kujya muririmbyi kunukunuku kuko ukuntu shibura dread zawe bigomba gusa n'ivyo ujya mu hanzi wo mu Rwanda azwi cyane kumbure kukurusha nawe uri kwatera amasquat iziwe ziraba nkuko imbere ni ku ruhande nanenetse ntabwo ubona ni blend ya ubundi we imbere ntushaka ni imbere nanjye ni ku ruhande raba kano kineneko ni ku mpande ntabwo ari imbere hano bawitiranije ibintu tuyitege ari rero iyo ndirimbo technology yanyu aho mutubwiye ko izoja kuri YouTube ya hariya Anya M Davido Boy audio irahari turiko turakora clip dushaka kuyisohora na video yayo n'ikintu turiko turakora muri no minsi tumenyereye indirimbo nyinshi zikubita usanga ari indirimbo kumbure usanga zigaragarazamo amajambo kumbure y'abajene cibona ari yanye bamwe bakavuga ati ushobora kuririmba atabisutwa birimwo ngo indirimbo yawe ngo ntishobora gufatisha ariko kumbure hakaba n'izindi zifatisha ata amajambo mabi arimo mwebwe namwe muri iyo ndirimbo eskizo bimeze gute amajambo yayo bari technology yose zo ari muri technology byose twabikuye mu bintu bigoye tubisha muri technology nta majambo kumbure amajambo nkajya ndashobora kumviriza indirimbo iri kumwe n'umwana arimo namajambo yubaka gusa canke namajambo kumbure atusha ku bantu bose ahubwo niyo uri kumwe n'umwana wawe zomba akavuga technology nzamumva avuga technology canke na papa wawe nk'ubutasha uri umwana kazomba atavuga technology hagati R&B na hip hop canke rap n'amapiano mbega iyo ndirimbo zabara amapiano zabari R&B indirimbo izoba iri muri style iyahe ya indirimbo na mapiano kubera ko indirimbo ni technology indirimbo ni technology ya na mapiano ariko ntawama muri vya bintu twashobora kuzohindura tukabaha afrobeat cyo tukabacangira n'izindi ndirimbo kubera ko dufite indirimbo twakoranye zishika kuri 3 ya mbega hoho mbere ko turangiza ikiganiro kumbure mwatubwiye ko indirimbo ari technology ariko kandi ngira ngo no muri video izo igaragaramo technology nyinshi cyane kandi zitandukanye tugarutse kumbure kuri iki kibazo nagira ndabibarize biba bigoye cyane kugira ngo ubone abaririmbyi baba upcoming kumbure gushoka bafatisha aha canke hariya mwebwe imyiteguro mufise yo kuzokwifatira imitima y'abafana mbega muje gute nakaye gakenyuro nka M Davido Boy kumbure muzozanana na muri kumwe na Apotre ari yanyu ya gatwiko tugiye kuzana urumva icambere cyo ni technology byose biri muri technology ya ingoma y'amapiano imeze fresh nta muntu umwe azoyiraba areke kuyiraba gushika ihere yongera treasurize yumva kuyivuza byo ni lazima nubu tuyivugije ngaha abantu botamba abantu boyiririmba ni ibintu bitagoye kumva yakozwe n'aba producer baremereye izokorerwa video nziza ya GT nyene bitege fire kabisa kubera ko kabisa mwatsumurira ubundi rero abandi kumbure batari abandi badafise iyo mpano babavire mu gakino baba barataha mu bisanzwe gusa ntitubirukanye kubera ko yikurakorana n'abandi niho babona ko babasize nagumye ndakwita Apotre yanyu sinzi yuko bawarigeze kuba usoma ijambo ry'Imana sinzi ko warabatijwe mu mazi menshi mu gihe cyo tuzi ko aba Apotre abantu ngira ngo nanje nk'umusatirizi ubwira ngo mvyuke neza amasengesho yabo aba yabayemo Apotre rero uri Apotre mbaya sana bigenze gute iryo zina mbega ryaje gute ni mubi cyane mu Apotre muzinanye
umu apotre tuzi naye Yeah, ndi mubi cyane. ntabwo abandi ba apotre kumbure iyo bakumvise baguhamagaye apotre ufise dreads apotre kumbure yambara deshire bashobora kwibaza akantu kumbure Ntimuze murabe ibyo nkora. Muze mumve ibyo mvuga. ivyo uvuga Turangiza ikiganiro twibutse kumbure imbuga mukorera ko kugira ngo sijya mbere ndabatumiye sinijya nyuma ndabatumiye kandi nzongera ndabatumire mu kiganiro indirimbo technology namaze kuyumva kugira ngo mudusobanurire buri kimwe mwagiye murarimba muri ijya ndirimbo nanje ntarumva hari anya imbuga musanzwe mukoresha nkuko mwatubwiye ko muri abantu mukurikiranwa n'abigeme cyane ubundi abafana benshi mufise mwavuze ko ari abakobwa cyane shaka kurengana muri quartier bademu bifollowinga wonyene bakifollowinga bakwana gasiguri kwifollowinga kumwigeme yifollowinga gute reka ndamugwanyishurire kugira numve ko no David Boy iyo urenganye muri quartier kumbura abakobwa bagaca bifollowinga gute kwitera intoki abantu babitahura kutariko ni kwa kuntu umukobwa ashira utoki mu mumenya nkoko kabona kakaboro kakajanka bayiteye urutoki mu kanwa agirisha urutoki rureretse ubundi iyo urenganye cyabona bigirisha utuntu twa komanda ahura bayifollowing bora ko mu gukora follow azigurisha urutoki ubundi rero David Boy yarenganye muri quartier mu Magarama muri Yoba kuri place yari yanye mu Ishatanya barabana baca bagira David Boy Apotre Mbaye Hassan urenganye muri quartier bakora subscribe kuri YouTube baca bagira ni Apotre Mbaye Hassan ari following urenganye gusa zambuga mukoresha nizahe ndavuga IG ndavuga Facebook kumbure YouTube kugira ngo tuze tubone ibikorwa vyanyu nizahe umwese afise imboga ziwiwe ndahera kuri Apotre Mbaye Hassan wahejeje banditse uko ndarisubiremo Apotre Mbaye Hassan abana baracifollowinze rero ndabibonye uwo bari jaminga David Boy kumbure dutore YouTube yawe gute IG gute Instagram nili Facebook gute YouTube ni David Boy niho bazosanga n'indirimbo niho izosohokera no kuzindi mbuga zose wanditse uko nyene ucushika ubona ibikorwa vyacu ariko mwatubwiye ko hariho muri tumwe mwagiye murakora sinzi ko wocisha mu gahogo gato muri zimwe wari umaze gukora nk'imisegonda nk'ibiri gusa ni wanyenera honey every time so amari my daddy follow me bana baracifollowinze so Apotre Mbaye Hassan dusezerera abadukurikiranye kuri Ego Zen TV kumbure twabwire ngo ciao ciao ngo mwagize neza ubundi gikorwa bacitege cyane technology sante sana Ego Zen TV umunezero wacu kuri twese